Ariko bashobora kutubarira iyi nkuru iri kiravugwa kuri iyi ndirimbo yawe imbogo. Wewe wumvise inkuru ivuga gute? Indirimbo yawe bayihagaritse kuri YouTube ntituzi ko ari abanyarwanda canke ari leta. X-ray bam. Kwanza niwe yayigukoreye. Indirimbo niwe yayigukoreye. Nawe bashobora kutubarira iki? Mureke kwanza ibintu nk'ivyo tuvugane. Mutubwire. Mureke kwanza mureke Kimaze gukora indirimbo nyinshi. Karama video agiye atandukanye. Niki catumye ni shetani nyabaki yakugendeye ushiremo ibintu nka bijya kesi mu ndirimbo. Hello guys bakunzi ba Inyishu Media, hano ndi mu kigo ca Wakalight TV aho naje kuraba mu CEO wayo ariwe asanzwe yitwa Akestan, aho turonse amakuru ashushe cyane bivuga ku ndirimbo yiwe ko bahejeje kuyifuta kuri YouTube. Rero nagerageje kumuraba ariko ndabona si hari, ariko ndamurindira tumaka turonse aya makuru abana tubarira ukuntu indirimbo yiwe yiswe imbogo ivuye kuri YouTube. Ntituzi yuko ari leta yoba yayihagaritse canke yoba yashizemwe amasanamu y'ibitera soni. Rero mu mwanya ndamurindire ya case bambariye ngo nahanasimbiye gatoyi mu mwanya agombaze kugira abashe kuduha makuru. Wakalight TV ndabona n'ikigo kinini yakweli. Kesi n'umu boss uba judge bwose aveze kwanza munde. Oya ni kibazo cabaye. Akestana bana ari ku telefone tumufasha ari ku telefone kundirimbo imbogo yafuse ku rubuga kwa YouTube. Kwanza niwe wayifuse, ni YouTube yayifuse, n'abanyarwanda bayifuse, n'uburongozi bwayifuse. Turashaka kumenya ikintu kimwe ya kesi. Bon ndamuhamagaye mugabo ntariko ahubwo telefone we ni itari kurakira Mu bisanzwe ni itari kuraca mu telefone mugabo naza ko mukaka imbere nza kumuroho. Ego muri ville agomba tubarira igituma ko tumusanze ngaha twamufashe. uno musi ntiyakoze kuzi bakora TV mugumana natwe mu kanya ndazaraza kutwishura haga muri rya biho ndabona ndaza kugenda neza ndabona. Okay bon naco je ndaza kuguma ndamuronse gushatse nakubwiye. Kora TV mugumane natwe ndazi ibintu biragenda neza muramenya ukuri kwibi bintu nimbe indirimbo yafuswe nande nimbe indirimbo yafuswe na YouTube turaza kubimenya muraza kubimenya. Hariwo mwebwe yara telefone canke Wajeni wazayi uko mu Rwanda hinge byose turaza guca tubimenya byose. Byose turaza guca tubimenya ndibaza wowe tumuronse gusa ku telefone byo mu Rwanda byose turaza guca tubimenya. Byo mu Rwanda ndiko ndoveno byo mu Rwanda peut-être niyo vyaje bituruka. Sawa. Ego. Bona kesi. Abarundi ndetse n'abanyamahanga bariko barakurikirana indirimbo yawe imbogo, ariko mu masaha make cyane yafuswe ku rubuga rwa YouTube. Tushaka kumenya indirimbo yafuswe nande. Bakoresha umwanda babwira ikintu kimwe. Ni vyiza yuko muze murareka kwanza umuntu musanze ari mu bikorwa byo mukamureka kwanza kwandanya ivyari. Ariko nimba twitwa abanyarusaku, nawe ku telefone muramuzi. Ace yumva uyu majambo muri ko muravugiramwe ngo yataye umutwe yagize iki umva ari ibintu vyiza. Oya ariko ni ibintu bigaragara nta uhisha umwotsi nzira kirashake ndazi na uri ngaha hanze nta munsi n'umwe ndigenda kubona uri hanze ku matelefone ndazi hari cabaye mu buzima bwawe. Ariko bashobora kutubarira iyi nkuru iri kiravugwa kuri iyi ndirimbo yawe imbogo. Wewe wumvise inkuru ivuga gute? Indirimbo yawe bayihagaritse kuri YouTube ntituzi ko ari abanyarwanda canke ari leta. Wowe wumvise bivuga gute? Oya reka akisi ugomba kumuta mu makosa, ugomba kumushinja amakosa nkuko we arafite impamvu ya jenga akisi. Arafite impamvu ya jenga n'ukubwa indirimbo imbogo kandi sugwanko. Je navyiboneye nabonye indirimbo ifuswe. None ikindi ikindi dukeneye kumenya wewe nimba kukuri nyene indirimbo urubuga ni gwawe. Je menye uyo muntu afite ubasha bwo gufuta indirimbo ku rubuga rwa YouTube gundi muntu ububasha yoba yabukuru. Je naza yuko gufuta uko bikose yagize ni Média tubaye Média X-ray wa kesi n'umuntu wa mbere yubaha Média nico gituma adashaka kutwirukana. Bona kesi turakura mukije kwanza rero ubu ndabona umero wacu nje rukiye mugana X-ray
extrait ntacyo tuvugana mu bisanzwe urubuga n'urwawe indirimbo ni yawe extrait ni director ni manager Uviriza wewe ubizi gute ko je sindi manager wa kesi tuza kwanza bapo ndazi mwataye umutwe ndazi iyo umuntu ari muri stress no kuri muzomugerageza koza kubigira ko ariko iyi ni media twubahe media media si kwasa media media si none akesi yashingikiwe akalayi TV basi sinzi ko modu akanya basi tuyage na akesi gatoya reka tumubaze ibibazo bibisha nk'ibitatu ce tubabisa muyaga hari abafana benshi ba Akesi Dan bahangayitse nkuko kwiwanyu ya mukiri cyo mwabwiye tubabwiye iki indirimbo nta iri kuri YouTube ikibazo ni kimwe ikibazo naza ko bigaragara indirimbo yafuswe nande n'abanyarwanda bafashe ibihano kuko Jesse ntaho uri ngene bufata ibihano kuri video yarasohotse ni urubuga kwa YouTube rwayifuse ni leta y'u Burundi yavuze ati ibi bintu ntibikwiye kugaragara nkuko bafuse izindi ndirimbo z'abarundi zatitura imico n'akaranga by'u Burundi urakoze cyane ko uvuze ko hari izindi bafuse urumva resi ya mbere ariko izo zindi byabaye rero ni bon ko byabaye no kubandi urumva ni bon ibintu byari kuba bibabaje yaba bibaye kuri jewe nyine mu byarabaye kuri gute bimaze kuba byarabaye no kubandi yavyakiriye gute we none uvyakira gute n'umuntu arapfa umuntu agaheba cyane baza yuko ikintu nyamukuru umuntu akobeza no kwihangana iyi ndirimbo mu kwisora umaze gusora nyinshi niki cyatumye usora indirimbo imeze uku kandi rimwe ibintu nk'ibi mu gihe we batanumwe yarakumenyereye mu bintu by'uko bwa kesi ni waruzi yuko izi consequences zizoba consequences izi zo gufutwa indirimbo ndazi ubu nimba yari kiragenda neza cyangwa ko umvise consequences bayifuse kubera iki izo consequences uri kuravuga tatumye bayifuta n'izi ngira najya mayimashe ubona neza yuko atameze neza utoraba uri kumwe n'abavyeyi canke n'abana ivyo nivyo wewe bazumara kubwira ikintu kimwe ijya ni YouTube sawa ni YouTube channel ija ku ibintu byinshi bitandukanye kandi tuvuze ngo turondere ibintu by'ibishego ntoja kubirondera muri irya ndirimbo YouTube iri ku ibishego birenze irya ndirimbo uriko bavyumva ariko mu gihugu cy'u Burundi ntivyemerera kubera iki none biriko nibiriko ariko urabona ingaruka dusobanurira impamvu rero yatumye rero iyo ndirimbo bayikura garuka nuko indirimbo yafuswe gushika kuri nusa indirimbo ntiriko uya gufutwa yafuswe nawe wari uyumvira iki wabayifuse kubera iki nk'umujuna indirimbo cyane ukuri rya ndirimbo sishobora kuyishiramo umwana wanje twicaranye muri reka gufyitiriza kandi umviriza rero igihari iki kiganiro no wasaba yuko mwave mu gipostinga kuko iyo umuntu ari mu mubabaro aha dusa gipostinga kuko dukeneye kwereka abarundi n'abadukurikirana yuko ibintu babonye ku rwego rwa YouTube na twebwe twabibonye kandi twagize ico tubivugako ndetse na mwene vyo yagize ico bivuga bo basi mugerageza simudakanya basi turabe ko twonana ikibazo ca nyuma ni iki kesi maze gukora indirimbo nyinshi karama video yagiye atandukanye niki cyatumye ni shetani nyabaki yakugendeye ushiremo ibintu nka bijya kesi mu ndirimbo umva nabwira ikintu kimwe kora yani indirimbo nk'izindi ndirimbo sivyo nta kintu kuko yafuswe izindi ziriko oya unagerageje kukumviriza urumva nta kintu na kimwe wewe ufise ufatira ko uvuga ati iki nico coba catumye indirimbo wagira gute bayifuta urugura amasanamu nico bibaza urugura vyumva none usanga atari haro nirindi jambo ryatumye kandi indirimbo ndanakubwire ntiyafuswe iri private iri muri privé kuko ugiye kwiraho barabikwandikira yuko iri muri private urugura vyumva ninde yashize muri privé ni twebwe nyene ni itegeko ryasohotse urugura vyumva itegeko ryasohowe nande rega dushaka kumenya umuco neza ni leta y'u Burundi yagutelefone oya iri private mwayishize private ni leta y'u Burundi yategetse ati iyo ndirimbo ni muyigwe murayikuyeko canke ni YouTube muri kuravuga urazi ukuntu remereye kuvuga ngo leta y'igihugu kana urazi iryo jambo ukuntu riremereye ni vyumviro vyanje niko niyumvira jewe ariko urashimanye kandi agwakaroro nico kimwe n'ingene uranje meze jeni manager wa kesi kandi ngabandu okay ngabandu mu director nani mukuru nico kimwe n'ingene twari kuva kuri tele ndashika muri studio amaimage agacafutika naho cyo vuga rero hari ibindi bintu utobeshera umuntu cyangwa utobeshera iki nivyumvira abantu benshi jewe ndiko mbaza nk'umwene gihugu kungene yo kuyumvira niko ndiko ndabaza ego sinzi ko ari icaha no bankoze kubaza uko ariko niko niyumvira rero biri mu minwe y'ababijejwe reka babikurikirane kandi urazi yuko hariho ibintu birinze kugira mu minwe kanaka biba bidakenewe kubishira hanze uravyumva reka rero ababijejwe babikurikirane niba babona yuko indirimbo ikwiye kubandanya iriko iraheza ijeko
urabona yuko yova ko burundu iraheza ivyo ko turabe kundi twobigenza bisigura yuko mu kubabuza ati ni mube murayikuye ko batari bwayirabe neza bagira bayirabe rero neza oya ahubwo nivyo bariko bariga yego bakajambo mwo barira abafana banyu mwo bahumuriza gute no abafana ico tubahumuriza nuko twebwe ntaco twiyagiriza ko biri kose kubera ko haravuzwa amajambo menshi indirimbo y'abandi ariko je naricaye na X-ray turateka umutwe turavuga duti indirimbo y'ikara tuyikora uko reka turirimba ibi turandika c'est vrai que twakoresheje content yari sanzwe iriho iriko iravugwa hirya nino ego yajituruka mu gihugu cy'u Rwanda rero nibaza yuko ibyo byose biri mu bintu biriko birigwa simvuze ngo abariko baravyiga ni bande simvuze ngo ni mu Rwanda canke ni mu Burundi ntavyo ndababwiye ivyo onye rero reka bigume mu bariko barabikurikirana hama turaheza tubabwire ukuntu ibintu byabo uri kuri telefone numvise izina u Rwanda igihugu cy'u Rwanda nkabanzi neza yuko iyo ndirimbo ifise amamuko mu gihugu cy'u Rwanda ubwo nibindi bintu noba niyumvira nk'abafana ubwo ntivyo bavyaturutse mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ati uri kura twicira ibintu reka turindire gusa turindire to abamaze kugufata ico kibazo mu minwe babikurikirane sawa nompa kuvuga ati ngo ni hariya canke ni hariya atari bagatwo bamenya abantu babifise mu bintu ivyo bintu kugira ngo bimare ikikoresha umwanya tubimenye nka media tumenye ivyo dushikiriza abantu ibintu abo bantu ntibakenewe nibaza ko mwe bico mukeneye n'iriya ndirimbo sivyo yego rero abo bantu ntibakenewe yuko turinda kubavuga kandi turiko turanakosha ntabwo ari umuntu uwo ari we wese abashaka kuba mediatize uriko uravyumva ntabwo ari umuntu wari we wese abakekeneye kuja ku ma media ntabwo ari umuntu wari we wese ushobora kwiyadukiza umuvuga kuri media rero ni vyiza rero ko tureka abijejwe babikurikirane kandi nabavyeyi ndizera yuko atakibazo kiribu none ikindi kibazo kuri director X-ray ijya ndirimbo uri kurayikora wabonye neza yuko ijya ndirimbo batoshobora kwihagarika bivanye n'amashusho arimwo muri ijya ndirimbo oya twebwe tujana n'ibihe kandi je ukuntu nimereye tujana n'umwanya je ndibaza hajya rero mu gukora ikintu ni twisunga gusanga mu gihugu cyacu abwo twisunga international rero kuvuga uno munsi reka babirabe nkuko nyakuba kesi yabivuze hama twewe tuzoca tuba binaniranye twaramaze gomba byinshi kandi igandi uravye je ndiko ndababara twarakoresheje ubwe butari buke ego vraiment kandi urabona ikindi naco ama commentaire twatamaze kuronka hamwe n'ama viewers yari yamaze kugera ku rwego vraiment ego X-ray cover ni wayikoze deje tumaze kubona audio sohotse cover yaravugishije abantu benshi wabikoze mu kuvugisha mu gutuma uvugisha abantu benshi gusa canke nizo target zenye muvuga ati twisunga international eske international yoyo ni bijya bintu bititira umuco nakaranga vyo Burundi ga X-ray sha oya sikuvuga uko kuko hajya na karito bikoza twisunga igihugu cyacu kuko umuvyeyi wawe mugiye ariko akubwira ati mwana wanje itwara ukuntu bisaba ko genda uko nyene ariko rero n'umuvyeyi urashaka kumubwira ati rero papa nifuza ko nja muri Amerika uvati papa jefise ibice 60 vy'umutahe unyongereze ku makeya nukuvuga twe twisunze yuko kuvuga ati reka tugerageze twisunga ari international mugabo rero twabe duti tura ya mico yacu nukuvuga rero kava Nimba nayikoze urabona ko iri mu ubwenge uko iri mu ubwenge ariko irateye amakenga uko ayo makenga ni bumva ivyumviro by'abantu sico kimwe usanga vyawe biteye ayo amakenga mugabo abandi bacha babibona ko ari ibintu biri simple tamba ko itateye amakenga abantu ga X-ray urumva nitamba ijya nayo ni imbogo urumva n'indirimbo zibiri ushaka twikore tamba tuwashaka ko twikora nk'imbogo none kubera iki imbogo kubera imbogo nyene imbogo ni igikoko kinini ngo niumva ushaka ndaguha umwanya rijya jambo rivuga ngo ikigaze oya hinge gatoyi turashaka kumenya kajya kanjambo wamize ni jambo nyabaki turiko dukora twisunga kuba international umuziki na frontiere ufise urukura vyumva ikindi naco turiko dukora kugira turabe yuko dushobora kugira amafaranga y'agaciro tuzana mu gihugu cacu kandi y'amafaranga y'agaciro ariko aragwira mu gihugu cacu hariho akamaro kanini cyane bigira gute bimara murabizi yuko vyama vyavuzwe n'abategetsi batandukanye ati girageza murondere abanyamitahe hirya no hakuno baza n'imitahe yabo mu gihugu rero twe nimba turiko turakora tuba dukeneye kwerekana baba banyamitahe urumva yuko ati ibikorwa birahara ahubwo ni muzane mushiremwo amafaranga urukura vyumva ikindi naco umuziki novuga yuko je nimba niko nakora umuziki si kugira ngo nze nkorere concert abarundi gusa nzosohoka hanze nzoja mu Bufaransa nzoja muri Jamaica
ejo ushobora kumva ariko naririmba indirimbo ijanye n'ibintu vyo muri Jamaica urumva rero ni ibintu bisanzwe ku muririmbyi kuririmba kugira ngo uryohere abantu bose ku mpande zishi urukura vyumva rero je nibaza yuko ari uko umuziki nta frontiere ufise tugerageza gukora kugira ngo turyohere abantu bariko baradukurikirana hama tugire ico twinjije mu gihugu nk'ubu haje umuntu akavuga ati akese ngukore igiteramo mu gihugu kanaka par exemple hategezwe kuva mu ikori rija mu kigiga ca leta rijya kori niryo rigaruka rikubaka amabarabara rikubaka amashure rigafasha abana b'imfuvyi naho nikora kugura imiti mwimwe mu bitaro urugwa vyumva none gasha uciuza ati ngo cagikorwa ngo block urumva ivyo bintu vyose ubugize gute ubuhagaritse urugwa vyumva ubuhagaritse ibintu vyinshi niyo mpamvu je nibaza yuko bakeneye kubikurikirana hama bagaheza bakaturekurira tukagira gute tugakora kuko irya ndirimbo mufatiye ku bishegu mwebwe kuko nivyo waje uvuga nta bishegu biri muri irya ndirimbo kuko iyo tuba twayigiriye muri piscine peut-être bamwe bari kuba bamba amasuvêtements gusa ama 2 pièces urumva bari kwifata nk'ibintu bisanzwe kandi hariko araboneka ya mikondo nyene uriko babibona bya bindi nyene urumva rero kubera ko biri muri video abantu bacavuga bati ngo ntibisanzwe ibintu ngo ni hatari tugarutse naho kuvuga ati ngo ni indirimbo ngo yo hanze mu kindi gihugu ivyo sivyo iriya ni content ihari bro ndabisubiyemo ijya ni content ihari urukura vyumva ni nkuko ngahi wacu narakoze indirimbo more nafatiye kuri content yari hari yavuzwe na nyine cubahiro umukuru w'igihugu ibintu vyo kukorora ibifyera n'ibindi bitandukanye ndaririmba more urukura vyumva rero ni content isanzwe ihari urukura vyumva si indirimbo y'abandi indirimbo ni yiwanje sawa yitwa imbogo ariko harimwe akantu ka content kari kagezweho muri omwana apana ngo kumuntu kanaka kuko kajyaga content niyo kari kwa kakoze wewe kakamenyekana nari kugira gute nari kugashiramo urukura vyumva rero je nibaza yuko ariko akesi twagomba tukubaze ikindi kibazo kimwe cyane ijya ndirimbo imbogo hari ifoto yazungurutse cyane ku mbuga ngurukana bumenyi aho haboneka abastare benshi bagiye barakomanta bavuga akesi ibintu yambaye ijipo gute wewe uvyakira gute uri kuvuga nabandi baririmbye bro ni entertainment rero entertainment ukeneye gukora ikintu ubona yuko kiza kukugirira inyungu kiza kukugirira akamaro nibaza yuko nikora gumasha kubigira ngiye kwa tuvuye yego nta kibazo ni mugende bakunzi ba Wakala TV bakunzi ba Inyishu Media turabakengurukiye cyane kubona mwadufatanije ihuriro na Inyishu Media okay bakunzi ba Wakala TV Inyishu Media ihuriro Kirezi Media mwakoze cyane kudukurikirana yari Mr Tugesho inda bafatiye kimya nyene system Mr Vuguta ego tunabibona Inyishu Media jewe ntare Jesus uyaratanga kuzana ibintu by'amajipo nibiki era amajipe so wambere yambaye ibiretse tribuna usagagiye mu gasho tabana mubeba ndani mse erega ni hatari dukurikira turabaye makuru acha we ni uri sutwa kama kama kako cyane Wakala